Ndabaramukije cyane bakunzi ba Amasinzo TV hama mukaba muri kumwe na Gentille na Jaja nko musanzwe mubimenyereye hama tukaba turi kumwe n'umutumire wacu ngahanye dukunda cyane nkuko mubona kandi namwe ndazi ko mukunda cyane tukaba tumuhaye ikaze nyinshi cyane. Murakoze cyane. Murakomeye? Yemeze neza cyane gose. Ndabona yuko utagasenye ibintu bimeze fresh sana. Nyine Imana igumigira neza. Okay, merci cyane. Turaguhaye kaze kandi nyinshi cyane mu ntara ya Rumonge. Murakoze cyane. Hama hariho abatakuzi kuri TV yacu. Twashaka ubidondore ubabwire uburiwe. Okay, murakoze cyane. Ku mazina nitwa Kanyage Sandra. Amasanzwe ndumurundi kazi. Vuga mu ntara ya Cibitoke ca Gombo. Ariko no ngaha mu Rumonge ndafiseho famille. Abasanzwe ndumuririmbyi w'indirimbo mpimbaza amana. Bazi bindondorera kwi. Ego, merci cyane. Urakoze cyane. Sandrine. Akazina keza. Sandra. Ni Sandra. Ksa niryo bavyeyi baguhaye canke Sandra. Abavyeyi banaziye Kanyage Sandra Betty. Wow. Ariko kubera ko ari menshi narayagabanije ngira Kanyage Sandra. Ngara yo no kuri Imana. Okay, merci sana Sandrine. Hama Sandrine twakuziga mu gisagara ca Bujumbura ino mu Rumonge yoba waje mu biki? Okay. Nikuvuga turi mu Burundi tugoma tugenda. Gusa ico novuga naje gukora ngaha mu ntara Rumonge. Nanzanye no gukora ibikorwa nsanzwe nkora. Kijanye no gufata amasanamu y'indirimbo. Ati mu Rumonge niho hantu mbona yuko nofatiraho amasanamu niho heza. Oya so kuvuga uko ni kuvuga yuko basi umuntu nashaka kwayifatira. Nuyeri ngahanye mu Rumonge. Merci. Ndagukiriye mu yoba ari manager wawe canke nyine agufasha nyine bisanzwe. Oya si manager. Nyine nta kintu na kimwe afasha sofe gusa ko ndamuhemba nawe akankorera ibyo ashaka. Merci cyane Sandra. Sandra, wavuze yuko uri umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza amana. Kweri iki utahisemwo kuririmba indirimbo z'imiziki? Impamvu ntahisemo kuririmba indirimbo z'imiziki nuko bidasa nanje. Nuko atari ivyanje. Sandra, je ndiko ndakoraba mbona uri umukobwa mwiza, umukobwa atagase, umukobwa umva amakondisiyo yose yo kuririmba indirimbo z'umuziki urayafise. Kurumva? Rero simbona impamvu wahisemwo kugira. So no kuvuga yuko ego kuririmba indirimbo z'imiziki ntibisaba ngo uri mwiza canke uri mubi, byose uraririmba kandi bikagenda neza kandi bakabikunda. Ariko ikiri muri jewe, ibanga riri muri jewe ni gukorera Imana. Agakiza kari muri jewe urumva sinashaka jana mu vyisi. Merci cyane Sandra. Gusa hakereka tubireke. Reka tubireke. Sandra, nashaka kandi ndakubaze nko mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura abaririmbyi b'indirimbo mpimbaza amana bo bariyo wowe buzi canke wowe ufana nk'aba Benda bavuze bashobora bose abona ni benshi base uwabo vuze wowe urafana urakunda. Okay, uwa mbere mfana ndafana Sandra nduwimana. Ndafana Daniela Koze na muhimba ya Alvera. Umva ni benshi. Ntiwavuga ngo umva menga ndabavuze ni benshi cyane. Sinabahava ndabamara. Merci cyane abo mu ntara yacu ya Rumonge. Nziza cyane. Rumonge bariyo benshi. Ndashobora kuba nzi abaririmbyi abana babiri bavukana. Hariho bitwa Jane na Fanesi. N'undi muhungu w'umuririmbyi nawe nyene yitwa Aimable. N'undi yitwa Sandra. N'undi muhungu nyene yitwa Dani. Ngaha mu ntara ya Rumonge. Okay. Mwoba wobazi nyene uko onye canke mwarigeze guhura muravugana mufitanye haso yabo bana. Mu baririmbyi bose mvuze nta numwe naza amasomo yandi. Merci cyane Sandra. Okay, Sandra, ugishika mu Rumonge ikintu watangiye gukora niki? Ngishika mu Rumonge ikintu natangiye gukora no kurya umukeke. Oho.
jina isi yuko ico kintu arico uza kuvuga Sandra ufata bibujumbura uvuga ati ikintu nza gutangura gukora mu Rumonge ni kurya umukeke meze cyane ndwashitse cyaro shitse ejo cyane nashitse jeudi ça c'est bon mais byiza Sandra burya Sandra ndakubaze woba wubatse oya sinubatse uba nubatse nta n'umushinge urakora oya gusa ndiko ndaraba mu minsi zantangore fondation ariko iyindi nzu ndayifise muri Kristo yubatse muri Kristo ariko ku ruhande naho ndiko ndaraba ntangura umushinge gusa amatafari yo bani ngaho mabuye urayashize ngaho sindayarondera none torogira fondation n'amabuye yarondera Sandra manza kugira plan yuko ngerashaka amache ndondera amatafari okay hama uba ufise uwo umufasha wawe ufite n'urubaka umufasha nawe hari gihe usanga mupanze umufasha wawe cyangwa usanga nturamuro sindamuronka kiretse mu ndondere okay akona katiki wacu Amasinzo TV muramubona Sandrine n'umwana akeye umwana afise future nini cyane kandi future nziza cyane muramubona ntimuze mwitinye Sandra yabarekuriye Amasinzo TV okay Sandra merci Sandra turekanye n'ikintu cy'indirimbo mpimbaza ni nta kandi kazi wowe ukora apa yako okay akandi kazi nsanzwe nkora apare yo kuririmba indirimbo mpimbaza sanzwe ndi mukinya w'amafilme umukinya w'amafilme ukina muri mu gihe so ni kuvuga yuko filme amaze gukina ni nyinshi ndamaze gukina filme yitwa Amarangamutima ndamaze gukina filme yitwa Ridwine ndamaze gukina filme ya Sandra Nduwimana ibanga ry'umutima partide ndamaze gukina no Umwamikazi Lesia ayego numva nindi filme nyene yitwa Kinyendaro okay ni shasha canke iramazigira okay Sandrine uri umuririmbyi mpimbaza ushobora kutubwira indirimbo imwe yonyene kugira ngo abakunzi ba Amasinzo tivuga ati ujya muntu tugitegeza kugenda kumuraba kugira ngo turabe ibihugu vyiwe so ushaka kuraba ibihugu by'iwanje kuri YouTube yanje wandika Kanyage Sandra cyangwa kandika indirimbo wifuza hariho indirimbo yitwa Lema hari indirimbo yitwa Mutima wanje hari indirimbo yitwa Imana ni nziza hariho n'indirimbo ya Kava nasubiyemo indirimbo ya Matsiko ya Ruvera nasi cyane ushobora none kubaha akaju kawe gatoya nkaririmbiye ko ari nyinshi iyo ushaka wonyene uyumvamo ego erega ubutambe bwacu ntabwo ari ubwo busa mu mwami ntawakoreye Imana atazobishumbusha umurengera nawemeye gusiga iby'akameremere kipfuza agakorekera umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanga ibyo mwisi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose duhaye byamaze gushika nukuri ndiko ndumva abera turi hafi gutaha merci cyane bravo nakomeye amaji menshi cyane ufise ijwi ryiza ufise ijwi rigororotse nta muntu yoreka ko kuraba Amasinzo TV muramubona Sandra muze gushikamo muraba yababwiye n'ukuntu yitwa kuri YouTube kuri muza kumara kuri YouTube kuri Facebook byose Sandra nonye umwana w'icuki umwana w'icuki bro okay Sandra merci cyane ukuntu watwiyumviye kugira ngo uduhe iki kiganiro
kuko si vya bose Sandra. yabwo nashimira mu bukungere mwavyumviye ati mukoresha ikiganiro kandi mwari musanzwe muzi ko nari ngaha. Twavyumvise ngo twebwe turereko imana yatwese Sandrine ari ngaha mu ntara ya Rumonge. Okay Sandra, igikorwa none ugiye kuduha coba kiri hafi canke uri kuragitegura? Zukuri ndibaza ko kiri hafi. Mu minsi iza muragihabwa. Mu minsi iza mwavyumvise aratwemere ikintu ciza cane. Antoka ko cakorewe ngaha mu Rumonge wanyu iwacu. Ndibaza bizogenda neza cyane gose. Imana izobidufashamo. Kuririmba indirimbo mpimbazamana n'Imana izocivuga ati bajya abana nabanje ndabahezagira. Okay, merci cyane Sandrine. Hama ku ruhande naho rw'amafilme igikorwa mugiye kuduha niki? Kurande rw'amafilme reka tuvyihoze ariko naco nyene kiri hagufi. Ndaciyene kiragufi kuko kuvuze tuvyihoze Sandrine. Nyene kubera ko atari byo turimo muno mwanya. No, afite wambwiye yuko nako kazi ukora mu mafilme byose. Ndabikora ariko naco nyene kiriko kiraza nta kibazo. Okay, merci Sandra kandi merci cyane. Sandra merci cyane. Sandra impambamye ukunda kuronka mu ndirimbo zawe canke mu mafilme ni impambamye yabaye? Okay, ikintu novuga kijanye n'intambamye nkunda guhura nazo bijanye mu ndirimbo canke mu mafilme. Ikintu ca mbere novuga si ni ikintu cerekeye kubura amahera kugira ngo ibikorwa vyanje biranguke neza. Ikindi ca kabiri naco ntambamye murana abantu bancinege n'abandi bambarira ati courage, urumva baba bambarira courage bo ndabashimira, ariko hari abandi usanga akora kubwira ngo ntawe uzopfushitse ngo ntawe uzokwishikana ngo ivyo bintu ngo ngutakaza umwanya, ariko kubera ko nzi kiri muri jewe ndabandanya. Okay, merci Sandra. Mu bantu baririmba amagospel hari igihe usanga ari abantu bakuze ari abantu nyene basenga, ari abantu bakurikira Imana, ugasanga bati nkuze nzokurikira Imana nzoririmba Imana. Uwe niko vyari bimeze? Nukuvuga yuko jewe gukura nsenga nakuze nsenga ariko sinavukiye mu muryango w'abakijijwe. Navukiye mu muryango utakijijwe ariko muri jewe nije nisizemo gukizwa kandi nakijijwe ndi umwana mutoya. Oba usengera mu idini ihe Sandra? Sengera muri Sefais mutakura nimero 10. Sefais. Abantu Rumonge banzi. Karibu zohakujana. Uzohanjana urabinyemereye? Sawa, merci cyane. Anje nzoza mvuze ngiye kwa Sandrine Antoine mu sengera. Nanje nzobishotsa. Nanje ndayikwemereye ko nzoza Sandra. Nzotegeza kuza. Sandra urafise manager yoba agufata mu mugongo? Okay, ico navuga nta management ndimwo. Ariko ndaronka abagira neza, ushobora kubona nk'umuntu akubari ati indirimbo yawe yarampimbaye nshaka uje muri studio ndakurira studio ukore, cyangwa ndakambara ati ndafise amahera makenya nshaka ndakongerereze ukore ivo to kandi urazi Giswahili Sandra? Giswahili nzi. Ariko inyuma yaho ndashobora gushimira Sandrine nduwimana, arakunda kubimfashamo cyane. Akenshi indirimbo nyinshi ngira ngo no bafise azifisemo uruhare. Merci cyane. Sandra wavyumvisemo gute kugira ngo utangure kuririmba indirimbo mpimbazamana canke umuryango wavyifashemo gute wumvise ko Sandrine agiye kuba umuririmbyi? Okay, ukuntu niyumvisemo ko no bashaka kuririmbira Imana ari gihe ubitegwa n'ubuzima uburimwo cyangwa kabitegwa n'ikikurimo kumva menga bikurimo. No kuvuga ko jewe umwanya wose nabandi ko ndaririmba aho nicaye hose usanga ndiko ndaririmba. Rero kubera ko nakunda gukurikirana indirimbo nyinshi z'abaririmbyi ku radio, nkumva indirimbo bariko baravuza indirimbo cyane za Kamikazi Sandrine, umva byampimbaye nanje nkavuga ati nanje ndashaka umuririmbyi, ndashaka kuba umuririmbyi ndirimbira Imana. Rero biranza mwuko gushika naho donka inzira, nubwo bitari byoroshe ariko Imana yaranciriye inzira ndatangura. Hama dufate konde go famille na famille yadifashemo gute? Famille yanje yadifashemo neza, birako bari bumva ko ari indirimbo z'Imana, zifashemo neza cyane.
umviye avuga ati indirimbo z'umuziki wowe waca ucibwa mu muryango yesha nacanje ubwo munsi nyene ngira hawuze gukunza nabizi. okay merci cyane Sandrine hama nikihe kintu wabwira abakunzi bacu ba Amasinzo TV ico nababarira cambere no kubashimira cane akara umwanya yumviyeho kantumira kuri TV yanyu kandi ndabakunda cane ikindi naco nabasaba no kubandanya munsengera masengesho yanyu angeza kure kandi ikindi naco nimutangwe no kuja kuraba kuri channel yanje Kanyage Sandra kugira ngo ukurikirane ibikorwa vyanje murakaze cyane. okay nawe urakoze cyane Sandrine no kuntu twiyumviyeko kaduha no umwanya wo kuvugana nawe. Okay, hama bakunzi ba Amasinzo TV turabashimiye cyane kandi muri rwa rukundo nyene ntimwibagire gukanda kuri ka kengeri turabakunda cyane.